Natasha igituma batamudugako n'amafaranga nta muzika afise. Nukuvuga yuko Chess ifise Natasha yikaba Chess ifise amafaranga afise Natasha canke opportunity zimaze kuronka Natasha yaba zimaze kuronka Moni ya Frere Kerina ntabari hajya kubera ko araza agakora makora bakomeye n'abarivyi bakwiza aba miliyoni. Ariko faites attention Natasha numwe mu baririmbyi ruvuga yuko yigeze kugira indirimbo zirabica biracika ngaho mu gisagara cy'uciza cy'u Burundi. Amafaranga ni vya bintu usanga umuririmbyi arakora indirimbo bakayisuguma tamana. Indirimbo Natasha afise uvuga wozana ukavuza aho abantu bari kumva wagehewe niyi ni nyinshi ni nyinshi akanyuma yo niwe ivuza mu bantu akanyuma hindukira ariko mera biface nese bishiye kujya wivugiza imbere iyo bwende mu wawe abantu bashibaza kuvuga Natasha akamuvuga neza siko uko ntibigera bavuga ko ari nimba muziki mubi ndabivuze sinzi umba bo bavuga kuri kote nziza kote mbiwe ntibigera bayivuga antungamburane siko baraza bakavuga ngo Natasha ameze neza kubera ko bazi neza yuko bimuvuze neza agutuma akaguha akantu siko star boy ni bodyguard ziwe ugukumba inyuma yiwe nakeraga ntiyaririmba neza ahubwo yaririmbira aho abandi batari ubu hari abana bazi kuririmba abakobwa baririmba neza abahungu baririmba neza tuvuga yuko Natasha akwiye kuja muri management z'abantu ari henda tange korabo ku mukobwa wo mu Burundi uzara ko ntamugira narabuze DJ Point ndavuga ati muri industry turabuze ikintu gikomeye mu baririmbyi bari bakoze cyo kwikura umuntu nk'uyu kubera ko na Alvin Smith yaraje aravuga ati amahera ya mbere maze kuronka nayahawe na DJ Point Alvin Smith yavuga ati amahera ya mbere maze kuronka mu biteramo nayahawe na DJ Point ubu karakajyo keza baririmbyi ko gukora kubera ko Superbat itegura ihiganwa ikagukubita umuduga sanganira wawe iteguye ihiganwa direct umuduga ubu DJ Pole yagarutse mu kazi duhaguruke dukore abaririmbyi bakore abaririmbyi barafise ingeso uzamva umuntu yinamuye ngo DJ Pole ngo aprofita ngo umuririmbyi azamutse bahagarika akantu ho kuvanga ngo waraprofita nta muntu numwe adaprofita uprofita ugezweho ni muri business siko kubera ko ndaguhe nimba ashobora gutegura igiteramo kigamutwara miliyoni zishika amajana 2 uzana umurindi atanumufana numwe afise nakubwiye iyo atari impanguhe Fizo ntacyasumbije bidondo baba bamuhamasho hanze bakamuhamagara yarakoze nawe nyine mu barigend yogiyemwo bakamuhamagara bidondo ati hari abarimvyi bageze kugwe ushobora kuvuga ati bontwara hanze nkurira indege nahataco noja kuririmbira nogenda nkaririmba haba nkigarukira ayari wowe akabatanyungwa bibona amwe atayi ko gusa none satubi big Fizo bararonka abantu amajana 5 muri shoza hariya ngwi ikintu c'ubusambanyi cari noji wema nticamworohera ntiyacakira nk'umukozi w'Imana umuntu noji yitwara nyuma yuko amasanamu asohotse asohoka amasanamu nk'ayibitera soni ariko ubu ni sawa yacaja ku mu promoter ashobora kumufasha gupromoting ibiko promoter ntacyamufasha no kuvuga yuko rinoji n'umuririmbyi mwiza igikorwa kiza kiridandaza za kugira indirimbo legend hitinge nta ruhara na rumwe Landry promoter yabisizemo mbere no shimira Demana muze mumushimira kubera ko nagiye kumenya legend ipostinzwe na Demana sinayibonye ko ipostinzwe na Landry nawe nya professor hit yari noji bihurira nayo ko na Landry umwanya yuko aravugwa ndaza guhuza mugabo Landry yaragiye yarazimye tayari tuvuga yuko inkingi yiwe ni rinoji atari noji nta Landry ahubwo atarandiri nta rinoji oya atari noji nta Landry ubu rero rinoji Landry wo mukura ko amaboko murano yuko rinoji ibintu byabandanye ubu nyene Landry yogenda rinoji afise abandi benshi bamukeneye ndazi nawe wo murondo vuga ati kwitira ngo dukorane gakwitira rinoji n'umuririmbyi mwiza ari n'abavuga ngo aririmba nk'udashaka umwandisi mu bishetani yandikana neza gose ariko ko nyene wumva biyita ba master ba king batera bagenda ni nkuko tubona mu kombozi nawe nyene kare mu miseze yari mu biyita bami ubasigaye kare content kare nimba ibintu bitakenewe n'umurapere ariko faites attention kombozi niwo muntu uvuga yuko umuntu ari muri hip hop aririmba neza kubera wewe ibintu bya copy ariko pimu mwagiriza kombozi atari nimvye politique tayari nkundira ndakuramutse nongera ndakwifuriza ibihe byiza kuri wo meze neza naho utameze neza vuga ati mizina rya Yesu ibintu biraza gucamo uno munsi ni kagasore kishima kagasore kazegiwe n'Imana ababwiye this is Step Media nzobazana ibintu bigiye bitandukanye ndabagarukaniye babandi nyene kuko twarabonye mwarabakunze bivaye n'ama feedback mwaduhaye niyo mpamvu navuze ati reka kandi twagarukanire babandi nyene kundi ahandi kugira ngo dushobore gusesangura kuko hari abantu benshi twarabonye mukunda ibintu nkabijya mwifuza kumenya umuco uri muri entertainment muntu w'Imana ndakubwira ati gumana
kwicarana nanje kugira ngo ushobore gusangira nanje ibyiza mukura kuri Step Media. Uyu munsi yari kagasore kishima behind camera ni Shadrack wa musore wanyu abikora neza cyane. So ikintu ngenda ubwira back na mimi mtafurahi sana. Ndazi yuko benshi muko murifuza kumenya. Baragarutse kubera uno munsi hari ibintu byinshi twari tumaze iminsi tubona kuri entertainment bivugwa hirya no hino, ariko byose turaza kuronka umuco, ariko bo babiduhaye. Ariko uno munsi turabona abana duteye iteka ridasanzwe kwa kundi barazi ico bafana ba Step Media bakunda. Uno munsi batwambariye bamwe bambaye agashati, abandi baba batwambariye sinzi ko ari mauve cyangwa ari iki. Mwe turabona ariko n'ama love byose baza kubidusigurira baduhaye umuco. Reka tubanze tubayikaze. Ndabongera kandi kubayikaze kuri Step Media. Murakoze. Murameze neza? Yego cyane. Mwene wacu gute? Jemeze neza. Muze ko twihangarira muri Step Media nona ko bikitugora ivyuma mugabo ngira mu minsi imbere Imana izobikora. Kwa kundi gusabika yameze neza ariko jemeze neza kabisa. Igihe kinini tubona kuri Step Media mwari mwaraduhevye. Oya ntitwabahevye tuba tubazirikana. Ariko no munsi niyo mpamvu twagarutse kugira ngo tuganire vyinshi kabisa. Abantu benshi baba bifuza ngo mama ngo mufise contract muri Step Media bivanye n'incuro tubagaruka. Baho umuco kuri ico kintu kubera iki mwiyumviye kandi gusura gukorera kuri Step Media. No kuvuga Step Media kugira ngo twiyumvire kuyikorera kuko twabonye yuko barafise ukuntu bakoresha abantu neza kabisa. Ibiganiro byanyu bimeze neza kabisa, kandi n'abantu baratwishimiye ku biganiro duherutse gukora kabisa. Rero twabonye yuko twoshishikara tugakora ibintu bikagenda neza. Tuvuge yuko muri babandi bavuga ati ngo murabafana babafana. Bisa n'ivyo kabisa. Kwa kundi handi turabona no hariya naho dufise ni Victoire. Victoire unapendeza sana. Merci beaucoup. Hama twansumira ngo uri mu rukundo. Wapi? Aciye twenga hariya mwenzetu hariya. Je nabwo ndi mu rukundo. Turabona munsi n'imiterere wahinduye kuri Step Media bwa mbere ntiwakorera kuri telefone. Tuvuge ko message zakubanye nyinshi. Oya. Aho two mba ndiko ndaraba ko nyere kugira ngo ngume ndonka. Ugumuba mu muco. Ndakubwira yuko ibintu bimenze gukomera muntu w'impano no mu Step Media twagarukanye babasore kwa kundi handi, ariko turifuza ko dusigurira imbere ko twinjira mu kiganiro deep ndani. Iyo BFF isobanuye iki ko akenshi twambara ibintu utazi isobanuro. Je nk'ubu nambaye Step Media no gusigurira impamvu. Ntabwo sinari bwana bisome. Wapi ndakambaye kunye. Wafuye kugura uko nyene. Ntiranambara. Twambara ibitwicisha abantu. Umeze neza ariko. Yego je meze neza kandi cyane. Kabisa. Novuga yuko ibibazo mfise ni navyo bibazo abafana bariko dukurikira muri mwanya bafise. Novuga yuko inyishu ndizera neza ko ari mu muri fise. Kabisa. N'umuntu nje novuga yuko ndi umuntu nkunze gukurikirana cyane industry. Hari ibintu byabaye mu ndwi heze twarabonye amwe mu mapost y'umuririmbyi dufise wo murapera atinyitse ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ku mazina yiwe ni Big Face on the floor. Ari post igeze gushira ko benshi ntibashoboye kwitahura. Hari amajambo yanditse ati 18M moins AM. Bamwe turaja hajya turakarikira, bamwe ngo bagira ngo bica bingana ngo mbere kingana 17M, abandi ati biza kungana 17 kwere rya M na M. Bamwe nitwatawe ivyari ivyo, ariko ndizera neza yuko mwe mwabishoboye kubitahura. Umuco kuri bijya bintu byari ikihe? Bijya bintu no kuvuga yuko muri industry nta nakamaro bifise cyambere cyo. Kubera ko mu Burundi tukiniganira ivyo bintu ngo narose miliyoni kabisa mwibi undi arapostinga ngo mu video ngo 77 isibi mu video amajana 240 ingahe mfisibi mba mbona yuko ataho turagera kubera ariko imbere yuko usigura birebire dusugwanira kwanza ijya 17M hamwe na DM ni 17 ni 10 ni kubera ko kuvuga aho byahereye abatabitahuye neza ni indirimbo ya Fabilove sindiko ndabona titre yayo yariyo yakwije umuriyoni 1M ya Fabilove hanyuma baca banariza ko indirimbo za Bifes amaze gusohora zifise zose hamwe amaviews 18. ni kuvuga rero kwa kuntu twege umuziki wacu umeze hariho uruhande ruri kwa Bifes n'uruhande ruri kwa Fabilove hamwe n'abapromota rero abari kwa Fabilove bavuga bati Fabilove afise indirimbo ingana n'indirimbo Bifes amaze gusohora kubera afise umuriyoni ku ndirimbo imwe. Bifes niko kucazana post akavuga yuko ati mbega abantu bavuga yuko bashaka kunyigereranya mu nyumvira bizwi miliyoni 18 z'amaviews ukwiye nk'umuriyoni umwe hasigeze bingana bingahe twica tujajya turaharura tutazi ivyari ivyo kumena intambara hagati y'abaraperi mugayo ntambara jewe ngirageje kuyanaliza nko mu promoter iyo ntambara nta kintu na kimwe dushitsako
muga witonda aho hantu abantu bakunze kuvuga yuko bijya bituma game iryoha. Game kuryoha ni kimwe. Victoire imbo ufise ijambo tereramo. Game kuryoha si kuvuga yuko ari amajambo gusa. Ahubwo n'amajambo ajana n'ibikorwa. Kwama basemerera ngo dufise ibi bifese biragaragara yuko afise ama video angana amajana 257. Kuri YouTube ya Fabirove hariko ama video 77. Ayo ma video 77 afise umusaruro w'umuriyoni ariko ku ma video ya bifese angana amajana 257 afise izo miliyoni yavuze. Siko 18. Izo miliyoni yavuze 18. Abarapere bo ngaho hakurya haba hariho ugufise indirimbo imwe irenze izo miliyoni 18. Masaha nkanga acaye ku munsi ujya miliyoni bahayifata arara ukwije ngo amaze ngo ngurumva ngo yakubise indirimbo imaze imyaka n'imyaka ngo yakwije miliyoni. Hari abaririmvyi bakwiza ku munsi umwe cyaye ku masaha. Ega turacyaniganira ivyo mu gihe abandi mu bindi bihugu bariko erega nk'ubu twebwe hanya novuga yuko turiko tuyisuzuguza. Dufate nk'akaroro ngaha mu Rwanda. Aha mu Rwanda bo dufate tuvuga ururimi rumwe batumva. Tuvuga ururimi rumwe bakaca bumva ati babahungu twahora twemera umwe yita king undi yita master none king na master baracaniganira umuriyoni. Kweri munagara kwisuzuguza. Munago yababwiye ngo sini wa mbere ahubwo ni warashiraho abandi kabisa yarabibabwira tuvuge ko Munago nawe yaje kubakoma arabizi yo mujama gusa ni bya bintu nyine by'abarapere ba Fabirove nabo nyene baje kujya bakaze bakagenda bakazima ni kubera ko tamusaruro wabisanga mwe mugabo ariko bareka ivyo bintu ahubwo bakore cyane babigaragaze neza nk'abantu bashaka gukora rahama twebwe abafana dutora ibikorwa bimeze neza kabisa nakani wari umwami kubera ko arakora cyane kubera umunsi cyo kuvuga ngo bifese n'umwami Fabirove n'umwami atacaye korakora none nka mwebwe novuga yuko mukurikirana hafi ivyo bintu abifese kije gikorwa yakoze hari abacaka ikoma commentaire twabonye hari abavuze ati bifese vyiza ko ugeze na Fabirove arashobora kwagera abandi nabavuga ati ni navyo vyiza uri mukuru tegezwa kwerekana uri mukuru kubera hari abantu baba bashaka kwigereranya nabajya bashoboye kurengana kubera nabo barondere hit mugari ikintu nyamukuru bifese yashatse gushika ko abantu benshi tutigeze tugitaho. Bifese novuga yuko yadugiye ku kintu aba promoter barimwe baravuga bamwe hamwe n'abafana. Urumva bakomeje kuvuga yuko bifese afise miliyoni 12 Fabirove nawe akagira umuriyoni ku ndirimbo imwe. Babonye umenga kubera ko bifese asa nkuko ari wari muri game kubera ko Fabirove umenga asa n'uwahagaritse ibikorwa. Byaciye bituma bifese urumva niwe baca batakana inka kwa kundi bakubwira mu rusengero. Patiri atukabaji nimba hari kosa ryabaye rifata kubaji kabisa kajya rero bifese kubera ari wari muri tere niwe batatse acabona kwishura. Fabirove urabona ko yaje kwishura mu nyuma na wenyene kabisa. Bifese nitwovuga yuko nitumufata nk'umuraperi bwa mbere bwo kubera ko tumufashe nk'umuraperi twihenze gose kugira ibitigiri byinshi by'indirimbo n'ugutambagirika ino munsi ariko ararapa ejo mumva muri dancehall mumva mwibira amaze kumva yuko muzika ari umuziki wewe Fabirove rero wewe ni hip hop gusa kabisa siko iyo hageze guhindura nta handi hantu musanga yarigeze guhindura rimwe aririmbira chorus rero ico gihe nimba Fabirove afise indirimbo nkeya ari za hip hop gusa niba kiri umuraperi siko ariko nubwo akiri umuraperi nadukure mu gacerera azakore kubera ko baramukunda abantu umugabo twebijya ntitubikunda cyane dukunda abantu bakora kabisa tuvuze abaraperi beza Fabirove tumushiramwe mugabo areke kutunyoteza bahagarika ibintu byo kunigana. Urumva mu Burundi haracyariho kakantu kuma bavuga ngo ndi kingi ngo ndi rega ivyo ose byo burya igihe ugishaka kwemeza abantu kuri umwami nk'uburamuba ahubwo abantu niyo bagusoma kuri umwami bakavuga ati nakararenze. Abantu benshi baragihajya barataka bifese ngo mama ngo ariko ararengerana ariko ashaka kurenganya kwawe yamaze kurengana ariko bamwe barajahajya barashigikira baravuga ati bifese ifoke gukoma industry abapeti bakiri bato no kubakuza mu bwonko ariko hari abatashoboye kubishigikira ntituzime kote muriko ko ari ya Fabirove cyangwa ya bifese nimba uri kuri bifese urashobora kutubwira nka defo yoragize hamwe n'ikintu ciza Jesse ishobora kuba kuri kote ya Fabirove sijora no kuri kote ya bifese nekije gikorwa bifese yakoze kubera ko cyari gikenewe mu mwanya n'ibikorwa vyiza kubera ko yaraje aravuga amajambo anyuma y'ayo majambo acazana n'amafuta aririmba indirimbo ibishe afise indirimbo atera na copy umujama bita Basta Lion ngo yateye copy ya instrumentale y'umujama wo muri Madagascar bita
Busta Rhymes indirimbo ndayifise yose ugasi nteranzana kosa kubera na 95 yarabikora oya wewe agitangura yarakubwira neza yuko copy idakenewe mu muzika afise abahinyanyuzi mu Burundi bazi gukora beat zikaba na hit bazi gukora ama beat kandi zikaba hit ivyo yabivuze mu ndirimbo ikiri ku mutima tuvuge rero gukora copy bugaye mu producteur yasuzwe ya producteur b'abarundi ko yaravuze neza yuko aba producteur b'abarundi babizi siko gukora ama beat kandi zikaba hit kandi vyongeye gutera kopi sina bibi aho hakuje baratera amakopi umugabo bakanavyemanga wewe nuko aza akakubwira ati gutera kopi ntibikenewe agashaza agatera kopi agashana biririmbana nabi indirimbo yateye kopi agashana biririmbana nabi system yo muri hega yo muri timu yitwa Little Sound yo mu gihugu ca Swaziland ni sanzwe ikorera kabisa gisagara ca Geneve umujama wo mu Madagascar ita Busta Rhymes bantu b'Imana abasore biwacu ndababwira yuko mutuje kubakurikirana abasesanguzi kwa kundi abandi babwira barasesanguye ico kintu n'umuco ni exclusive interview ya mbere mu uzoronka kuri Step Media y'aba basore baza bafise impamvu baza bafise umuco bifuza kubaha nimba bakubeshe genda ubanze ukompara bavuze ngo rondera indirimbo ihe na ye baza oya ndazi ko bataza kuvyemera ahubwo ndashiramo akabiti gatoya kubera ndayifise ndashiramo n'intango tubwira amazina y'iyo ndirimbo hamwe niyo ya BFS kugira ngo ashobore kumva ko ivyo bintu bishobora kuba ari byo indirimbo niyo muri biyimwe ari muri team micro indirimbo niyo muririmbyi ari muri timu yitwa Ryan yitwa Little Ryan Sound yo mu gisagara bakora mu gisagara ca Geneve mu gihugu ca Swaziland ndakubwira yuko baca baza gukompara rero ndirimbo nshasha ya Bface niyo yindi rumviriza indirimbo ikaze ko atari yo wundi yarateye na kopira munanira gisagara bari mu bakoreramo kabeza rero nk'umuraperi ico gikorwa ntabakwiye kugikora ko tudega baraperi n'abantu uvuga yuko akenshi no gukubita freestyle ntibakubitira ku ndirimbo zabo niyo mpamvu je nshobora gushigikira ko Bface atakosa nari mafise nukuvuga yuko hip hop usanga ari imwe siko nimba hip hop ari imwe biremerewe gukora no ku beat yundi kubera iki Fabirovi yakoze ivyo birakana bikora neza aza agaje muri studio akavuga ati wateye copy agashaza mu nyuma heze imyaka nk'itanu akaza agatera copy we numva kari ya ntumbero yo kuzimere gatwe gaturiko turabibona hari igihe creation zitera zihera ku muntu ugacuhitamwo kwigana ivy'abandi ariko tutibagiye na Diamond bivuga yuko mu bintu byamubeshejeho ivyo birimo baravyemanga bajye Bface rero ico mupfa niko tavyemera navyemere yakopi nyinshi zamaze kugaragara naho hanze indirimbo ya Juno Kizigenza bita Shenge T1 yaraje turabiti yose arikorera byatwaye avyemera na beat akubwira ngo ngo umudiho wiwawe ngo ni gakondozi wawe sese ibihugu bibiri si bibaye ariko we nuko azakubwira ngo gutera kopi ikibazo nuko kuntu uza wewe ngo ugombe kwemeza abantu ngo je ndarende ndabikora ukuntu nitwemere indirimbo wewe ama remix rero ntiyirirwa aragira hano ararya hit ukoze remix uri umusaragize abandi indirimbo iryoshe nta n'indwi zibiri zihera badasohoye remix kandi gumibandanye nimwe ya mbere kagenda ugatwebwe ngaha wapi ntibipasa ariko tuvuge yuko ari kubura amasho nko kubura amasho bashobora so kuvuga yuko so vuga yuko ari kubura amasho amasho ngaha arahari hari uwabikuye abwiye ati je sinzosubira gukorana n'abaririmbyi ubu ariko arakorana nabo yaragarutse ararenga ngaho hariho system yo kuzima niba mutariko murayibona Fabirov urabona yagiye ubu Bface ni wa egome twovuga ko Bface aramuvyonze avumbuwe naho kantu kamavyuzi aguma ari hari aguma avuga ndi king ndi master Bface ndi king ubundi ndi master ariko ko nyene wumva bita ba master ba king batera bagenda ni nkuko tubona mu kombozi nawe nyene kare mu minsi yeze ari mu biyita bami ubasigaye kare ya content karirimba ibintu bitakenewe n'umuraperi ariko feza attention mukombozi niwe muntu uvuga yuko umuntu ari muri hip hop aririmba neza kubera we ibintu vya copy ariko copy mu mwagiriza mukombozi atari nimvye politike tayari atari nimvye nawe rero dusezere dukure mu ubu kubera ko yari yagiye muri politike akabona ati yose turahuje akabona ivyo kuririmba vyaheze yari yataze kuririmba kuzana sigeze imaze imyaka n'imyaka erabanya ikibazo nka kibazo nko kuririmba ijya ndirimbo ngo ariko arimba avuga ivyuko Denise yagize ikibazo cyo kubura uwo mwubakanye haciye imyaka ingana gute ijya ndirimbo najewe sinari kwemera naje ndayifise kurusha kuyihagarika sinari kwemera kiririmba none ijya ndirimbo ijya mwena zijya ndirimbo honyine si vyiza no kuyigira ko promotion ngo uvuge ngo
ngiye kubaha indirimbo ya danje twari twiteze umuzigo wa danje w'ubumesha kabisa. Okay, nko muririmbyi muvuga yuko bariko barabikora neza cyane muri industry, dukwiye guhana amashugwe nkuko biri no bagihari. Tubwire nka batatu canke batanu. Ni beshi barahari beshi nkubu nkakarorero ndashobora kubwira ati Munago uwo mujama kwiye ujya mpeti ariko Munago novuga yuko ni nka beat yiwe ya mbere, novuga yuko ikomye abaririmbyi batari bake kandi inavuzwe cyane. Ariko yebuka yuko Munago ari mu banditse na ngangari yagikabahitse kabisa. Murakwemeza ko na Juki niga kabisa. Nukuvuga abanye bajama erega twebwe ikintu twanka nukukuntu gumu ushaka kwemeza abantu ngo ndi king utari kurakora. Ubundi hoho abarapere mu Burundi baruzuye ivu n'igyorike siko hariho abaririmbyi nk'uno munsi ushobora kumva kubwira ngo urumva ngo je ngo ndumwami ngo nakoze kera mugabo hakaba urumva yuko yarafise nk'urumva nk'abafana bakeyi bamwemera aca kuvuga ngo urumva ngo nari impitinze ari byo biza kugaruka ukumva umuntu aje kuvuga ngo ndumuri legend haciyigihe iyaba umuntu ari umuririmbyi yakoze kera wese aca yitwa muri legend tuba twumva ba bidondo babita ba legend basosokeye urigera ubumva mu ba legend ba black igihumva ngo ni big fizo na satubi gusa ne bari ba legend na kidumu abone no bita ba legend sinabara ba legend turakwiye kuze turabita ba legend yabo nyine bintu babifata wakera wari wose mu legend abo bara ba legend. Okay, umu legend gawaida mwe muharura yuko abamaze imyaka ingahe muri ico gikorwa? N'umuntu yakoze ibikorwa bikagaragara akajya hita akamenyekana fresh kandi abana kibandanya akora canke atakihari. Dufate nka ba Africa Nova bari ba Chancho Amis bajya n'aba legend siko indirimbo zabo muri karawo kutavuga utaririmbye indirimbo yawo ntubona umuntu azungije umutwe warevye indirimbo ya Big Fizzo. Ariko abantu benshi mukunze kuvuga yuko mukunze gutera amashugwe ku bantu bamaze gupfa. Ubu rero muko bavuga ko ari aba legend umara Big Fizzo ni yapfa muzuca muvugana nawe ko ari umu legend. Bajya bafite ibintu byinshi bakoze bagaragaje indirimbo zabo ntizivuzwa Africa mu makaraoke ntizivuzwa. Indirimbo uyumvise yarantumye umutayobewe muco uvuga uti iyi ndirimbo kudoshapa kabisa. Hari akantu twasimbye mugabo koko nimwigeze muduha ko muco mwebwe abasesangutse akantu ka DJ Paul ubu yagarutse aje kusura kandi ibwa mbere yabihakanye avuga ati ko atabana dusura gufasha kugenda. Ubu turabona Linoji arabifise mu ruhara kugira ngo ashobore kuzuja kubita show muri gihugu ca Belgique. Bijya bintu navyishimiye cyane nka jewe kubera ko sanzwe nakubwiye ko sanzwe narigeze kuba ndumuririmbyi kandi nzogaruka no kuririmba. Byabereye akajyo keza ko kumva mbaye motive kugaruka mu ivyo bintu siko. Narabuze DJ Point ndavuga ati muri industry turabuze ikintu gikomeye mu baririmbyi bari bakoze cyo kwikura umuntu nk'uyu. Kubera ko na Alvin Smith yaraje aravuga ati amahera ya mbere maze kuronka nayahawe na DJ Paul. Alvin Smith yavuga ati amahera ya mbere maze kuronka mu bitaramo nayahawe na DJ Paul. Ubu karakajyo keza abaririmbyi ko gukora kubera ko Superbat itegura higanwa ikagukubita umuduga. Sanganiro awa iteguye higanwa direct umuduga. Ubu DJ Paul yagarutse mu kazi duhaguruke dukore. Abaririmbyi bakore. Abaririmbyi barafise ingeso. Uzamva umuntu yinamuye ngo DJ Paul ngo aprofita ngo umuririmbyi azamutse. None woza guprofita umuririmbyi atazamutse. Aha nihe ntiyarosa akaduga kubera ko ari wari hit kiriko. Nukuvuga DJ Paul ntashobora gufata ngo ashore amafaranga yiwe mu muririmbyi atazwi. Amushaka kinyungu kuko afisa ashoramwe amafaranga yiwe agashaka inyungu. Ariko abaririmbyi beshi cyo baca bibagiye ayo mafaranga bashoramwe n'urukundo rwo gukunda umuziki kuko keshi nta nayagarukana ugiye kubiraba ngaho iwacu bitaramo birahomba cyane kandi gose siko twaye hanze hoho ni cya kindi twakubwira muri emission twakoze yaheruka ati hari abaririmbyi bageze kugwego ushobora kuvuga ati bontwara hanze nkurira indege nahataco noja kuririmbira nogenda nkaririmba haba nkigarukira ayari wowe bakabatanyungwa bibona amwe atari gusa none Satubi Big Fizzo bararonka abantu amajana 5 muri shoza hariya usanga ariko baritamba ni uko woja muri city wanyu ariko turabona yuko ma video bashobora guhuba bafilma abantu babuzuye ntibabuzuye nimba sare ari sare cyangwa amajana 5 hari no bavuze ngo bajya kuririmba mu mazu y'abantu ngo ije ntiyabe na sare ziya ntebe zimbere bose bahagurutse uko kaduza amaboko ucemenga sare yose irumve bagije amatara mu nyinshi zagiyemo abantu benshi n'abantu amajana 2 none ayo mafaranga abantu reka dufata amajana 3 wo yakuramwo
itike ry'indege ihoteli warihiye umuntu ukamugaburira ukaronka nayo muhembe hanyuma ukacuja ngaho ukavyimba ngo urumva ngo neza neza afete ndiko ndabumbiriza tuvuge yuko twebwe umuziki wacu atahuragera nta hantu navuga yuko impingi iracari ndende birasaba ko abaririmbyi bakora bagakora amaboko mu mpuzu bakabona neza yuko bisaba gukora aba nabo bari ku kivi nk'ubu turafise amahiti dushobora kwishimira yarakivuze kuri Big Fizzo ashaka ku blessing abantu kandi hari abandi bantu nabo bakeneye mu blessing uwo ninde Big Fizzo hari n'abandi baririmbyi rero barakeneye ku blessing n'abandi baririmbyi bo hakurya kugira umuziki wabo ushike kure hari n'uwavuze ngo Big Fizzo akenshi ngo abaho uko Brice Melody yogenda muri Nigeria ubunyene yoronka abafana Brice Melody bamuzi muri Nigeria baramuzi nire tuvuge ko muri Nigeria atabarundi bari ega bariyo na Big Fizzo agiye arashobora kuronka baje barundi gusa ahubwo ujya yoronka aba Nigeria na bino bose kubera ko amaze gukora korabo n'abaririmbyi bakomeye bahari nabo nibaza barajabuka batwereka neza yuko bakeneye kugira gukora gushikana ibikorwa kure nabo mu kujabuka babanza guhera nga kuko umuririmbyi uzubana umuririmbyi vyase ino aciye azaza kukubwira dufate nyimbo umuririmbyi hari batahuje n'ushora amafaranga mu baririmbyi akaca aza kuvuga ngo urumva ngo bimeze ngo kunuku nuku ngo tugomba kubihagarika ngo ibi bintu none ushaka kubihagarika we ntiyumva kuri kuvyongera abandi nk'ubu kubona DJ player yarahagaritse hari abaririmbyi benshi bakizamuka kabeza amosozi yari yakorotse mugabo ugiye wumva no munsi rino jagira yurira indege niteka ridasanzwe atuvuga yuko DJ POLIN umwe mu bantu mvuga yuko tukwiye gufata nk'inyenyeri mu Burundi dufise ishobora kuba ifasha abaririmbyi yakoze kuva hagaritse hari benshi bavyidogeye baravuga ati twarahomye igiteramo waruherutse kumva ibiteramo byarakozwe mugabo igiteramo ciza kiba cyateguwe na Crystal kabisa rero DJ POLIN akwiyemwa akarenge mu muziki w'u Burundi hapfa vyinshi siko yarabiravye aravuga ati ibi bintu ndabatereranya abana reka ngaruke ndabashirira ko ikiganza bakora blessing n'ubundi okay tuvuge rero nakahe kantu cyangwa akarusho DJ POLIN barushije abandi bantu bategura ibiteramo tuvuge ko babitegura nabi cyangwa tubivuge yuko bobo babyitegamo inyungu nyinshi kumsa ugasanga ikigo nikiri kumera neza kuri kote ya DJ POLIN nta kibazo ahubwo arakunda guhemukirwa aragaragaza yuko ahemukirwa cyane n'abantu aha madiri ahubwo amasengo mwari muvuze ngo DJ POLIN niwe muntu wa mbere navuga yuko ateguye show ati abantu benshi bidoga yego izo nazo twari tumaze iminsi tubona n'ubwo zari nke niki kintu bo DJ POLIN baba barushije abo bandi DJ POLIN no kuvuga yuko ku ruhande rwa DJ POLIN ibiteramo vyiyo biri mu biteramo vya mbere birabwa n'abantu bizemwe abantu benshi siko gusa biba biteguye ku buhinga buhanitse aragira na creation karabati mbega uno mwaka umuririmbyi wo hakurya yaje agatrendinga ninde kuzana mu minsi yeze yarajazana ba Juno bari hitting ha mu Burundi gusa umunsi yahamadira abo ba Juno ba Dramati baba barimwo abandi baba barimwo ntiyigera atererana umwana w'igihugu yazana abaririmbyi bakeya bo hanze agashiramwo benshi bo mu gihugu DJ POLIN ndamufata nk'umuntu yagize icyamara mu muziki w'u Burundi kabeza bahagarika akantu ko kuvuga ngo waraprofita nta muntu numwe adaprofita uprofita ugezweho ni muri business siko kubera ko ndaguhe nimba ashobora gutegura igiteramo kigamutwara miliyoni zishika amajana 2 uzana muri atanumufana numwe afise nakubwiye iyo atari mpanguhe Fizzo ntacyasumbije bidondo baba muhamasho hanze bakamuhamagara yarakoze nawe nyine mu barigend yogiyemwo bakamuhamagara ngo bidondo koro gukoresho kabeza mugabo urigera umwumva nayo yaririmbye ubu yopfa wo kumviriza amashugwe ko batavuga ati bidondo yarakoze umuziki kandi ayo posting okay uno munsi novuga yuko hari abaririmbyi benshi dufise mu Burundi kandi bakora cyane bakorana inguvu ariko mwebwe nk'abasesanguzi ndazi yuko industry muyikurikirana hafi abaririmbyi batanu ushobora guha amafaranga siko kabatamwe bakeneye sponsor kavuga ati uyu ejo canke hirya ejo ashobora kugeza igihugu cyacu cy'u Burundi kure tugerageje kureba n'umwete afise muri uwo mwanya taharigeza bakizamuka wari wose akizamuka hari umujama G-Flox ndabona G-Flox arakaze umukanyoje yego izere wiyizirema izere arakaze hari abapeti ba December arakaze gusumenga afite na management yego
ni benshi bakaze hariho umujama bita Dorsi yaririmbye umenga sinzi ko muzi Dorsi nawe nzi bro yaririmbanye n'umujama bita Teddy Smith Teddy Smith ndamubona ari indirimbo yaririmbye abakene ni dufuwa kuko na noti nyamujama ndamubona afite ijwi nk'irya Rinoji guca ujya mu peti bakoranye indirimbo buri mwiza baramuvuganisha umva amajambo ari menshi mu bajene ndero nziza niwe mwigisha uruvuze ikintu ca management mugari n'undi muririmbyi bikunze kuvuga yuko afite management itamushigikira nkuko bikwiye kumera ubona wese uwundi ni Rinoji bakunze kuvuga yuko ijya management afise hajya gushika kure bizomugora nta management Rinoji afise rega management twe twamenye ari wema yini nta twamenye tuvuge rero ijya Landry nta kintu na kimwe kana mumara Landry yarazimye Landry nta nizo nafise haca managing undi gute wo managing umuntu gute nawe ukeneye kwa kumanage we warumvise ubu twe tuzi hari umuntu atamenye yuko Musamaria yasinyishijwe muri Band Boy Musamaria none iyo managingwa na boss wa Band Boy Big Fizzo atari kukivi ukaca mu managinga gute urigera wumva ikintu bamukoreye kuva kitsewe n'igiki ntuguma wumva ngo indirimbo zarasohotse bashira kakarogo gusa uzakano gasigaye kanyica uzawumva ngo arakano simbizi ya postinze avuga ngo nera wema ngo yahaye amahera yo kuri mariage yo guterera mariage ya Simbizi Landry promoter arayajya hari ikintu numvise ngo impamvu ko ari kiganiro gizikorwa ca Wema avuga yuko impamvu batari gushoborana cyane na Simbizi nuko hari aba promoter kuri Facebook bo bavuga yuko ngo ikintu cy'ubusambanyi ca Rinoji Wema nticyamworohera ntiyacakira nk'umukozi w'Imana wavuga ati yuko abantu bari muri ibintu nera Wema yarasobanuye neza yuko atarazi neza ko ukuntu Rinoji yitwara nyuma yuko amasanamu asohotse asohoka amasanamu nk'ayibitera soni nawe n'umukozi w'Imana aririmba indirimbo mpimbazamana akura kw'ikiganza avuga ati reka nkorane n'uwo twari dusanzwe duhuje mind ariko ubu ni sawa yacaja ku mu promoter ashobora kumufasha gupromoting ibiko promoter ntacyamufasha no kuvuga yuko Rinoji n'umuririmbyi mwiza igikorwa ciza kiridandaza za kugira indirimbo legend hitting nta ruhara na rumwe Landry promoter yabisizemo mbere no shimira Demana muze mumushimira kubera ko nagiye kumenya legend ipostinzwe na Demana sinayibonye ko ipostinzwe na Landry nawe nya professor hit ya Rinoji bihurira nayo ko na Landry umwanya yuko aravugwa ndaza guhuza mugabo Landry yaragiye yarazimye tayari tuvuga yuko inkingi yiwe ni Rinoji atari Rinoji nta Landry ahubwo atari nta Rinoji oya atari Rinoji nta Landry ubu rero Landry wo mukuru akoma maboko murano yuko Rinoji ibintu byabandanye ubu nyene Landry yogenda Rinoji afise abandi benshi bamukeneye ndazi nawe wo muronde vuga ati kwitibi ngo dukorane gakwitibi Rinoji n'umuririmbyi mwiza ari n'abavuga ngo aririmba nk'udashaka umwandisi mubi shetani yandikana neza gose amatwa nsumira ngo nawe yandike ya Monia Fleur byo nashika kubera gusa na Monia Fleur azi kuririmba sinzi ko ari bamwandike ko ari mu description nasigaye mbona ngo indirimbo ya Rinoji oya bijya mu banyaferi zabo z'urukundo ngira nashaka kubishira imbere ya kamera mugabo je n'umuntu yigize kubinyibwira ati yaje indirimbo nyinshi za Monia Fleur écriture bari ya Rinoji kwandika Monia Fleur Rinoji ataraza bataraja mu rukundo yakigwana ivyo ni ibintu biri nyuma ya rido abantu barabesha n'amarangamutima y'umuntu wese ngaho akavuga ivyo ashatse kandi kwandikirwa sinabibi urashobora kubuzi kwandika ugakenera nakako kwandikira umva ukandika ukabona hugeza mugabo ukavuga ati jewe ndashaka kuririmba nka naka nespire naka ujya ririmbamwe cyangwa ujya yandikamo uragenda ukamugira muta je nkeneye kwandika indirimbo meze uko nuko womfasha ukanamuri akakwandikira ivyo ni ibintu bisanzwe nibisiguye kutamenya kwandika Monia Fleur arazi kwandika na Rinoji arazi kwandika nabandi bari nta muri erega numwe atazi kwandika ahubwo ivyiwawe urashobora kuvuga jewe ndavye ko ngana ivyo nabonye ni bikubera kubeshi barimbira mu true story kabisa uri muri true story yazo zirahera ugasanga umubarimbira uha abantu vyabintu nayo mu gihugu umuha abantu vyabintu haragera igihugu gati ingene ndero kuboko kwa naka gushiremo akajambo kamwe kugira ngo ivyanje bigende neza kabisa uno munsi hari induru nyinshi zikunze kuvuga cyane ngo abaririmbyi nta rukundo bafitaniye hagati yabo ugasanga bamwe bakavuga ati ngo impamvu abaririmbyi badatera imbere cyambere cyo hari na featuring tutakunze kubona ngo bari featuring ikenewe kandi kunzwe yotegerezwa gukundwa ya Sadbina Big Farias muga ntayo tubona kandi bavuga yuko nka featuring bayugurura imiryango myinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugurura imiryango ndavyumva mugaye featuring muri kano kanya Sadbina nta featuring yoha Big Fizzo cyangwa Big Fizzo ni watu wa featuring Sad
oya kandi yarazimye Fizo yarazimye kandi yaratse Satubi featuring mu gihe Satubi ariko araransa album yiwe nubaguma vango yarantinye ngo naramwatse ngo bwa mbere niyo yasavye mugabo nyene biri mu bintu byinshi umuziki w'Uburundi kuza bagahora bakanaramukanya ibintu byinshi umuziki w'Uburundi kubera ko no mu Rwanda harakantu ka Dobeni na Bliss Melody kajya kantu kamaze kuhava cyanga moto mu muziki nisubira kuhaba twari tuzi neza yuko Big Fizzo na Satubi bahuriye mu gitaramo batigeze bahurira kuri kamera mu kiganiro yuko tegeza kujya kuraba Satubi uko ntagira Big Fizzo imbere yiwe cyangwa Big Fizzo uko ntagira Satubi urazi je ko nakuze nkunda Big Fizzo cyane bice bifira biza kurangira mbimvuyemo Big Fizzo kare yarumuririmbyi mwiza ubu nkunda Satubi nukufanira ko korabo saba korabo Satubi tuvuga yuko mujana nibi ishaje nibahagura abana gusaza utari kukivi ntushobora kumuvanga urumva ngo naka hariya niyo mpamvu nakubwira ati Satubi ubu gukorana ikorwa na Big Fizzo biragoye kuko Big Fizzo barondeye kwazamuka asubira avugwa none Big Fizzo ntusubiye kumwumva kwa bijya bintu simbizi yamuvuze ko afise ideni ariko burya tuvuge ko ari kumwubahuka ko umuntu nkujya ibintu nkabijya vraiment yakoze igikorwa kitari cyiza tufate kari kumwubahuka mugaba asubiye kuvumira haje ariko simbizi ko kubahuka Big Fizzo ni kubera bizinanye harakanda ntani byabaye kubera ko yaragarutse simbizi aravuga ngo mutama namuhaye content ngo ariko aravuga nimba yari content ntibyabaye ibyo byose bwari ububeshi bwawe oya ibintu yamuvuze ko na Big Fizzo bivuga yuko mu nyuma kwanza ntibivugwa yuko kuri page ya Facebook yaraponsinze aka video avuga ngo nujya yavuze ko ndiko ndahunga sinomupfungisha ubundi afite umuryango ngize ukuntu kabisa ni system kubona ati ivyo bavuga n'ukuri none akadeni nta kibazo ngo batagira ideni abari gisu okay uyu munsi turabona abaririmbyi benshi aba promoter barakunze kubaduga ko mugabo umuririmbyi cyo kibazo ngize kibazo umuntu aranka aho kinyishura nge nawe yaragize ubwoba ari umuririmbyi dakunze kudugwako Natasha urigera wumva umu promoter ariko aramuduga ko Natasha igituma batamuduga ko n'amafaranga nta muzika afite no kuvuga yuko Chess Ufise Natasha yikaba Chess Ufise amafaranga afise Natasha canke opportunity zimaze kuronka Natasha yabazimaze kuronka Moni ya Frere Kerina ntabari hajya kubera ko araza agakora makora bakomeye n'abaririmbyi bakwiza aba miliyoni ariko faiza attention Natasha numwe mu baririmbyi ruvuga yuko yigeze kugira indirimbo zirabica biragicika ngaho mu gisagara cy'uciza cy'Uburundi amafaranga ni vya bindi usanga umuririmbyi arakora indirimbo bakayisuguma tamana indirimbo Natasha afise ubwa wozana ukavuza aho abantu bari kumva wagehewe ni nyinshi ni nyinshi akanyuma yo niwe ivuza mu bantu akanyuma hindukira ariko mera biface nese bishiye kujya wivugiza imbere iyo bwimwe mu wawe iyo nikese Natasha atafise amafaranga abantu bashibaza kuvuga Natasha akamuvuga neza siko uko ntibigera bavuga ko ari nimba muziki mubi ndabivuze umba bo bavuga kuri kote nziza kote mbiwe ntibigera bayivuga antungamburane siko baraza bakavuga ngo Natasha ameze neza kubera ko bazi neza yuko bimuvuze neza agutuma akaguha akantu siko star boy ni bodyguard ziwe ugukunda inyuma yiwe hajya nawe nk'uno munsi bavuga ati wamvuze kuri televiziyo yawe ndazi ko akaca guhamagara ati ngutori bahasha uwo cukorera ni kare no musumbye ati muri za musore kuvuga yuko niwe muri nivyo ambera arenze kabisa wa ambera arenze niyo wa ambera akora cyane mugabo akora nabi Natasha niwe muri nivyo ambera akora cyane akora nabi system yakoramo kera yarahindutse kandi na keraga ntiyaririmba neza ahubwo yaririmbira aho abandi batari ubu hari abana bazi kuririmba abakobwa baririmba neza abahungu baririmba neza tuvuga yuko Natasha akwiye kuja muri management z'abantu ari henda tange korabo ku mukobwa wo mu Burundi uzara gukunda mugira uzokumviriza ukuntu azoba yaririmbye ko tuvuga impamvu itaraboneka yuko yo batinya ko yo mufunika atinya gufunikwa n'ubundi Natasha ataririmvye ibishego ntaririmba ku mafaranga afise ku butunzi afise abantu benshi bavuga yuko akwiye kuba management ahubwo iby'umuziki hari umu promoter wumva avuga nabi Natasha urazi mu buryo bakobwa baririmbira ngo bafise amanota baririmbira ngo nico gituma uzosanga Natasha keshi yasavye koraba asaba koraba abahungu kubera avuga ati funitswe n'umuhungu bamwita umuhungu niyo koraba afise n'umukobwa uvuga ngo yararenze arayifise yo mu Buganda ndayizi na Sheba arafise indirimbo bakoranye n'undi mujama w'umuraperekazi umenga wo mu Buganda nyene yagiye arazikora muga impamvu adakora n'abarundi nukuvuga yuko yanka ko bamukompara arakunda kuririmba Maria Mastrategy arabigerageza kabisa mugabo Natasha n'amapiano arazi kuyaririmba nyina atari bya cyane apana ngo arusha abandi bakobwa niba abantu bose baza ku ma TV baza bandika ku binyamakuru bandika ko Natasha arenze kubera ko agafaranga gusa kabisa hariho umujyamo jisho niwe yanise amadesa yasohoye indirimbo ngo
twarose undi muririmbyi aririmba nka Natasha ati imista yarakompaye indirimbo ya Madesa ayisanga ku rugero rw'indirimbo za Natasha. hariya kandi kantu mutaramenya kuri Natasha iyo ateguye igiteramo arafata amatike y'abantu afite timu Natasha agaca afata abantu biwe urumva isari bayuzuye abantu bagiye kuri gusa abajama bari muri timu Natasha bambwiye ati yataba Natasha afise amafaranga simba fana Natasha kumutangano ni benshi usanga timu dufate Natasha bo mu nzu aza afise nka timu bafise nk'umuntu abaserukira akazara bahademi bamwita Mr Homeboy yate akunda gutelefona cyane ku maradi indirimbo usanga bagaragara indirimbo y'ibigezweho igiye ku radio baratelefona nukuvuga nta indirimbo ya Natasha kubera azi neza yuko muri groupe aza kubabwira tuzahure muri club de Tanganyika dusangira kanje nitikanabariya niho bisimo tumaza uyundi yabigerageje Alvin Smith mugaca asanga nawe uriko uraha abantu 500 ayo batelefona mwo gusa abantu wagihagira babwira ngo urabarungikira ukaca barungikira 5000 abantu nka 200 nibasubiye iyo bakwira cyatera bakwarira musa mugurumva ko ari igikorwa cyiza bari karakora mu kuri promoting ni code y'akazi igikorwa cyiza sukuvuga yuko ari ugusanga abantu mu biro kababwira ngo fasha gupromoting igikorwa ahubwo igikorwa cyiza uragikoreka kagenda neza ha mu mufana cyangwa umupromoter akubwira ati muta wakoze igikorwa cyiza reka ndagupostingira umugabo ukamuhembera ikintu ukamusorora dufate nko kumusorora kuvuga tora agafana ikintu wakoze ni cyiza kubera ko si benshi bakunda kubikora gupromotinga rega gupromotinga se gupromotinga abantu bo mu mihana abantu bo mu mihana mbere benshi nta na YouTube bakoresha imbuga nta nizo bakoreye kujya kwirane ngo uri kubateramo igihumbi ngo baze baradifuza indirimbo zawe uri karate kuri kuragirana agenda kuri studio uzosanga indirimbo za Natasha igituma zitaduga abafana afisa ni babafana nyene bo munzu batagira na telefone baje no kuri YouTube babandi rero baprofita ca gihumbi kumuyumbi 5 ngo telefone ku radio abari by'agaciro Natasha arakenewe cyane muri entertainment ahubwo byari bikwiye neza Natasha ntiyarakwiye kuba umuntu agoma aririmba duha ibirimbo bibishe ahubwo nige ku managinga abandi kubera afise ubushobozi bwo kumanaginga kabisa yes bakunzi ba Step Media kagasore kishima kagasore kahizegiwe no munsi nabazaniye kandi abasesanguzi ni babasore banyu babasore mwantu ni babasore mwakunda no munsi novuga yuko ni yindi nkoni y'icuma bari baje abantu vuga yuko ni gukubita baririmbyi n'aba promoter hamwe n'aba rapper benshi batazi ivyo barimwo ariko no munsi ndizera neza yuko ku bintu byarimaze imisi biriko biravugwa kuri rezo socio hari ibintu byinshi baduhereye ku muco w'ikintu ca Bface batubwiye umuco Bface bijya bigiye kogwa yakoze bo ntibacakiye neza nk'abasesanguzi urumva ariko byose babiduhereye ku muco kintu ndabubwira kuri wamaze kugira subscribe ariko ndifuze yuko imbere yuko ndagize ikiganiro ndazi yuko bafise byinshi byo kuvuga ejo canke igihe tuzusura kandi tubagarukanire iki ni ikiganiro kizoka mubona kuri Step Media abahungu abwo nzondavyandika ko gusesangura ikiganiro cyane ndagihizi n'abahungu yego merci beaucoup twicite gusesangura merci sana kubwo kuduha ikiganiro kuri Step Media ko naravye buranatwiranye ntitweza kuvuga ariko ndizera neza yuko hari ibintu byinshi mwari mufise byo kuvuga ndizera yuko nitwasubira kubonana muzosura kandi kuduha ikiganiro twebwe turahari yego kabisa akajambo kamwe ku baririmbyi bita ko bariko barakora ariko tariko turabona ibikorwa byabo yewe ku baririmbyi bita ko bariko barakora batariko barakora ni cyakindi navuga ati Satubi ntashobora guhakora bo Big Fizzo kuko Satubi ni wari muri tele muri kano kanya hari abaririmbyi bagiye bihenda muri no muziki ndundi bumva yuko kuririmba umuziki baciye bafata yuko ngurumva ngo mu Burundi ngo baratubana ntibatwemera ko turirimba ngo indirimbo zo kwisanzura zo kugirana bibagira yuko umuziki mwiza bambe umuziki mubi nubwo ukorera video yo kwisanzura cyangwa ukarimba ibintu bibi taduga ahubwo umuziki ni umuziki wanditse neza ukoze neza hanyuma nimba ari video vuga uti nkeneye video yo kwisanzura iza kugufasha gusunika uwo muziki kubera ko tugiye kwanariza ni kuvuga nta hantu namwe badafunga imiziki nta Tanzania turumva bahagaritse umuziki cyane mu Rwanda mugabo uwo muziki hariya ku ma platforms ntibawuhagarika rero umuziki wawe wari waryoshe ukaca ukorera clip dufata isarishije bahagarika kuri YouTube hariya ku ma platforms ugumuduga kandi muri show ugiye ni uhagurutsa abantu iyo system sinzi ko mwe mwayibonye niyo system orege yakoreramwe
akaza araza ayashushe nyene aririmba ibirimbo bitagira na saa muga turabona Oleg amazi imisi atari kuvugwa cyane bavuga yuko n'urubuga rwe yarugurishije bandi baravuga yuko umuziki waramunaniye aravuga ati jewe kino gihari ni kugurisha account zanje zose mfise erega kuzigurisha yategerezwa kubera yuko uno musi urarimba abantu bakumva byaryoshe kumva abantu barabishidukiye warimba ibintu by'ibisudu bijya bintu babiririmba no musi ukabirimba bigakonda ntushobora kubiririmba imyaka 3 imyaka 4 bameza mu ivyo bintu tuvuge rero iyo waririmbye iyo wazi izina ryawe ukaryubakira mu bintu bitagira indero kuririmba nabi bishiyega biba bigoye kuzogaruka mu nyuma ngo uririmbe ibintu vyiza ngo bavyumvirize ukugwanya indirimbo z'ibishego igikorwa ciza bakoze canke kubera tugerageje kuraba hari ibihugu byinshi biteye imbere kwera izo ndirimbo tugerageje kuraba nk'indirimbo za Diamond indirimbo ziwe nyinshi ni bishego iyo wasohoye audio imeze neza iyo wasohoye audio imeze neza ukaca uyikorera video isarishije ntacyo vyica kinini mugabo wasohoye indirimbo y'uburobe ukaca uyikorera na video isarishije vuga indirimbo na ya audio ntusubira kuyumva wowe wari witwaje video none mu Burundi ntandi babarira amatwi zihari ugira barusha Noji kubivuga yega Noji arabivuga no mu Rwanda hose barabivuga mugabo ukamenya uburyo bivuga bihamwe abantu kuko vuga yuko rero benshi batazi kubivuga mu mvugo kubivuga inyuma ya dufate nk'akaroro kuri Big Fizz kuva sohoye umudodo izindi ndimbo yakurikije yagombye kurondera iyo system nk'umundani Maria izo ndirimbo just tugerageje kumbiriza hajya message ni zinkato ukacuvuga ngo uyikoreye ngo isanamu ngo uze kuzana ngo umuntu yambaye nabagizene nta hantu namwe ifishitse Superman hajya nubwo yari kuyikorera video akakiramo ibisarishije waguma wayumvirije n'indirimbo vuga uti ijya nubwo ari gusohoka ari audio gusa yari kugenda hari indirimbo ushobora kumva ukavuga ati iyi ndirimbo nubwo yari kubi wanje n'izamuka yogenda kabisa kuko indirimbo nziza yo irijana ntiyitegeka Tanzania iraje ku platform kayonda kuri YouTube ukayibura mu indirimbo yamaze kuba Tanzania bafite system ubu basohora audio imbere baza gusohora video basi nyene nova kari nka sembore bavuga bati reka tupfe kubahereza video abantu indirimbo yamaze kuba virisi mu bantu mu ntumbero zo gusohora video hariho ibinyamakuru canke amativa mwamwe acisha ko amasanamu gusa kandi ku mativa aca ko amasanamu nico gituma bakora ama video benshi ariko nugaje kwana video nziza kugaragaza ko ari umuririmbyi wo mu gihugu runaka yakoze video nziza ubundi bwo platform zitazo umuziki ni nyinshi kandi zipromotinga maki ama audio kabisa abaririmbyi benshi bavuga yuko ari n'amafaranga atuma badatera imbere amafaranga y'ama publicité ibindi bihugu abaririmbyi barayaronka kuko tugerageje kurana nka clip ya Diamond ni clip ishobora gutwara 1,300,000 aha nta murundi ari capable gukora igikorwa nk'ico kuraherega Diamond aje hanze agakubita show akuzuza none muri za show twavuga z'abantu amajana erega babajama ikibazo bafite cyakindi nukuvuga yuko na kontra barose ntibazi kuyikoreramo ashobora gusanga kiri kuyahawe n'imodoka na Superbat yawe imodoka na Superbat agaruka gupostinga Superbat uwo musi nyene none ibindi bigo bizokurondera gutegera bigushoboye guhaye amafaranga kugira ushobore gukora ibintu biremereye uno musi Diamond wumvise ngo reka yamamaza inzoga abafite imipira yayo agiye mu kabare arasohoka kanwa n'inzoga aho hantu ari kanwa iyo nzoga kujya tubibona aho kubakinyi uzubona yambaye nk'inzoga bibaza yuko Diamond mutumira mu kiganiro ukamutereka inzoga imbere atari ko aramamaza akemera kuyikorera kutamuriha uramuriha yamaze kumenya akazi cyari cyo tuvuge ko bazi ivyo bari utangura kumenya icyo kabisa akajambo kamwe rero ku baririmbyi kwa kundi hahandi batunarangiza ikiganiro batazi ivyo barimwo muri uno mwanya mu bakubita inkoni y'icyo cyambere twoshimira abaririmbyi bakiriko barazamuka bariko barakora bariko baragerageza abasanzwe bashigikira barabe bashiremwo akaboko kugira turabe ko umuziki wacu ugira ushize kubera ko abo twita ko bakuze bo mbona atacaye ko baratuzanira no kuduta hasi gusa ndanamenyesha yuko naje ngiye kubaho urugomo mu minsi kubera ko byamaze kuryoha Superbat ikayiduha umuduga kabisa sanganiro abadi kaduha umuduga na DJ Pole yagarutse mu minsi rumwe ashaka kujya muri biriya bihugu akajamba kamwe kuri Superbat kwa turavuga yuko iri mu bantu ituma iha motivation baririmbyi ko no munsi maze kugwa agashimwe hakajya n'abandi bace bagira ingufu yo gukora cyane tuyishimire cyane yakoze igikorwa cyiza ni edition ya mbere izokama bikora nkuko ko no mu yindi myaka
kabisa dushimira na isanganiro award yazanye uwo mugambi wo kumva yuko na nyene uzana agashimwe ko muduga twongera tunashimira Step Media izana abasore nkamwe bwe mu bawo yego nabashimira cyane ari ibintu byinshi abantu bataba bazi ariko mwebwe ndizera neza yuko muba mwabahaye umuco iyi niyo TV nkuru kubera ko niyo TV ya mbere yatugaragaje image ko ntwebwe agaragara ku ma TV kabisa kandi niyo TV novuga yuko itanga umuco kuri ibi na biri ko abantu benshi baba batinya kuvuga ibintu nk'ibi nubundi kubera ko Steve zose zivuga bimwe ushobora kuja kuri TV akakubwira ati ibintu uvugiramwe ni ibintu ushobora kurenza ibi kubera ko twe dukora mu system ariho kuza kuri Step Media ukisanzura ukavuga buri kimwe manumva yo kuri mu muryango mu rugo iwanyu usanzura ushobora kubwishaka kankubwira umuvyo akubwira ati mama ibi bintu nkeneye ko bigenduka kumviriza rero twaje ngaso twari gutanga ubusesanguzi kugira analize ku bintu bitagenda neza kandi iyo uvuze ku bintu bitagenda neza sikosa ahubwo niko kajyo keza ko umuntu kwisuzuma ukavuga ati mbega ivyo bintu bamvuze ko nivyo n'ibyo bintu bamvuze ko ari byo ngiye gukora gute ahubwo si twebwe wo kubabwira ico bakora kuko bo bawuza umuziki kudusumba nibarabe ico bohindura bavuga ati ndakwiye gukora kugira ngo shimishe abafana kubera twebwe tuko turavuga turi ijisho ry'abafana kuko ari abafana bataronka akajya ko kuza kuvugira kuri TV kabisa kandi afise n'abanyecyo bashobora gushikiriza kabisa yes bakunze ba Step Media kagasore kishima kagasore kazegira imana kagasore gakora ivy'Imana ikunda uno munsi kwakundi handera naye babwiye abazanye abasore bagiye batandukanye bazi icari cyo entertainment nubwo atari abaririmbyi ari batubwiye ko arasanzwe no muririmbyi mugundi nawe akaba ari n'umupromoter akurikirana industry hafi so uno munsi twari dushaka kubaha ikigwa kuri bamwe mwari mwaratangaye cyangwa muri bamwe mutigeze mutahura kuri ibyo bintu bya bifes hari byinshi namenyeye hano kandi ndizera neza yuko ibintu twayagiye hano byakubereye ikigwa cyangwa ibintu twayagiye hano nawe hari ikintu bashoboye kwishimira bivaye n'umuco bashoboye kuduha ndabashimira cyane kubwo kuduha akanyakorera kuri Step Media murakoze cyane kabisa ariko mwebwe novuga yuko maramaze kuba famille tuzosubira kubatama ikindi kintu rya twebwe umwanya wose muduhamagaye tubihurije ko tuba tuhari kabisa yes bakunze ba Step Media kagasore kashima kagasore kazegera imana ikintu ngenda kubwira gumana nanje n'ubwigano kirangiye ariko ivyo urimo byose ndizera neza yuko bizakunda umatse kuvuga kwa Gina Rais usoga ikintu ngenda kubwira peace out.